siruhindukira ubwire uri buryo canke ibubamfu sinzi uwo wabwiye uti kaze mu kwezi kwawe ko gukayangana nk'inyenyeri. Hallelujah. Mugihagaze utari ikiganza cyawe cy'iburyo usomye aya majambo uti Mwami Imana ndagushimiye ko wanzigamye gushika uyu munsi. Ndagushimiye kushikanye muri uku kwezi kwa gatandatu. Ni ukwezi kwanje. Ndabisubiyemo ni ukwezi kwanje. Ivyo wagambiriye vyose atana kimwe kivuyemwo ku marembo y'ubwami bwawe vyose bizombako. Ndakiye ukwezi kwanje ko gukayangana nk'inyenyeri. Ndakiye ukwezi kwanje ko kumurika mu mwijima nk'icaka citwa inyenyeri mu izina rya Yesu Kristo. Ibicu vyirabura vyafuka umuco w'inyenyeri yanje. Ndategetse mubasha no mu bushobozi mpabwa n'Umwami Imana ko bivaho mu izina rya Yesu. Amahanga abone umuco wanje mu izina rya Yesu Kristo. Ndavyizeye yuko bisitse itegeko ivyaremwe vy'imhemu bisitse ivyo mvuze mu izina rya Yesu Kristo. Ndashaka kumva amashyi y'abahizi n'abahizikazi b'Imana muri kino kibanza. Ndagiye kugira déclaration prophétique kuko ndumva Imana ikeneye kugenda yagura inzira zacu. Imana ikwagurira inzira zawe mu izina rya Yesu. Nyambuze Imana ikwagurire inzira zawe mu izina rya Yesu. Nyarukiriza ngomba mvugishwe umwanya mutoya. Luka igice cya 2:26. Nyarukiriza. Kandi mu kwezi kwa gatandatu umumarayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu gisagara cy'i Galilaya. Mu kwezi kwa kangahe? Kwa gatandatu. Mu kwezi kwa kangahe? Kwa gatandatu. Ndashaka kumperetushe umuntu hari iruhande yiwawe umubwire uti uku ni ukwezi kwawe. Ugiye kwakira intumwa zivuye mu ijuru. Ugiye kwakira abamarayika bavuye mu ijuru. Hariho message bagufitiye, hari inkuru nziza bagufitiye, hari ibihe bishasha bazanye, hari ibikorwa bikomeye bazanywe gukora ku buzima bwawe. Uku ni ukwezi kwa gatandatu. Umumarayika Gaburiyeli afise amakuru meza, afise ibikorwa bikomeye by'ivyo Imana igiye gukora. Agiye kugusanga mu gisagara. Amen. Hizikiriye neza nkuko nabishaka. Uti ndakiriye Gaburiyeli wanje kuva uyu munsi itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu. Ndakiriye indumwa y'Imana ivuye mu ijuru izanye ubutumwa bwanje. Nta munsi n'umwe mu mateka nzi y'ivy'imhemu Imana yatumye umumarayika kubw'ubusa. Iyo umumarayika aje icyo ni ikimenyetso cy'ibikorwa bikomeye ijuru ryateguye riba rigiye gushiza mu buzima. Iyo Imana ideploye abamarayika abantu bakira batasengewe, abantu bisugwa batasenze. Iyo Imana icumye umumarayika, iyo Imana iramutse icuma umumarayika, hari amateka bagiye guhinduka. Uti ndakira amateka yanze ahinduka. Uku kwezi kwa gatandatu muze mubinyibutse tuguhejeje. Tuzokumva intahe z'ivyo Imana yakoze. Amen. Mesereza muri kino kibanza. Amen. Mesereza muri kino kibanza. Amen. Mesereza muri kino kibanza. Ivyari vyarase mu yandi mezi, ibitari vyarakuze mu yandi mezi, ibitari vyarashobotse mu yandi mezi. Turinjiye mu bihe, turinjiye mu gihe aho bigiye gutangura gukunda kimwe ku kindi.
Hallelujah. Hallelujah. Fasha. Ngwiki. kandi mu kwezi kwa gatandatu umumarayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu gisagara cy'i Galilaya cyitwa Nazareti ku nkumi ikowe n'umugabo yitwa Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'iyo nkumi ni Mariya. Izina ry'iyo nkumi yitwa Mariya. Yinjira ahari aramubwira ati n'amahoro ugiriwe ubuntu umwami Imana ari kumwe nawe. Ugiriwe ubuntu umwami Imana ari kumwe. Subira umuheretuze wa muntu ari ruhande y'uwawe umubwira ati ugiriwe ubuntu n'umwami Imana. Uku kwezi kuzokubera ukwezi k'ubuntu bwinshi bw'Imana hejuru ubuzima bw'iwawe. Uku kwezi kubera ukwezi k'ubuntu bwinshi hejuru ubuzima. Sinzi ko abantu bakiri muri kino kibazo kuko ibyo ndiko ndavuga n'ivyo Imana ikiramba kuvuga sivyo nari naje nteguye, ariko hari umuntu Imana igiye kugenderera, hari umuntu Imana igiye gukiza, hari umuntu Imana igiye kubora ivyiwe, hari umuntu Imana igiye kugururira ibihe. Greetings, favored woman. Kuno kwezi bakwite uwagira ubuntu n'umwami Imana. Favored woman, favored man. Ukusanga ubize nimba ari igikorwa uzoba uri kurakora congegwe ko iki gikorwa cy'ubuntu bw'Imana. Favored ministry, favored business, favored family, favored children, favored songs, favored preachings. Urazi ishengero turi international. Subiramo kano kajambo kavugika neza uti favored. I am favored. Favored. Yamubwiye ngo Mariya nicyo cyari izina ry'iwiwe. Mugabo yamubwiye kuko atumwe n'Imana bivanye n'ibihe agiye kwinjiramo. Aramubwira ati favored woman. Favored woman. Icyo ugiye gukora cyose ugiye guherekezwa n'igikorwa cy'ubuntu bw'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Aramubwira ngo favored woman, the Lord is with you. Umwami Imana ari kumwe nawe. Sura karamubwira ati ari kumwe nawe. Ari kumwe nawe. Urazi ari kumwe nawe nta kintu kimwe kiba kigifise ububasha n'ubushobozi bwo kukugira nabi. Iyo ari kumwe nawe icari kiri sonse kukugirira nabi kiraku ubushobozi. Ari kumwe nawe. Iyo ari kumwe nawe ivyari biri kure yawe birakwegera. Tumva neza ari umuntu Imana ikiraganiriza muri kino kibanza. Sinzi ivyari biri kure yawe kabi yaje kuba kumwe nawe ivyari biri kure birakwegera. Ndumva amarira menshi mugatara amarira y'umubabaro. Ari umuntu agiye kurizwa n'ibihe byiza by'umunezero Imana igiye gusuka ku buzima bwiwe. Nugera ukaza gusanga amasengesho ntiyari akwiriye, indirimbo ntizari zikwiriye, ibimazi n'amashikanwa vyacu ntivyari bikwiriye. Ariko ugasanga ubuntu bw'Imana bwabaye uburenze ku buzima bwawe. Ndiko ndabona Barutimayo asemera ariko batumva gusemera kwiwe. Ndiko ndabona Barutimayo arumva neza ko igitangaza kiri hafi yiwe, ariko hariko arashirijwe igiwe hejuru, ariko ijwi ryiwe ntiriko rirashika aho yashaka ko rishika. Ariko muri ku kwezi kwa gatandatu Barutimayo yaragiye kubwirwa ngo humura mugenzi araguhamagaye. Humura mugenzi yakumvise. Birambira ngo Barutimayo yarushije gusemera baramuzibagiza. I don't mind ibintu biriko birakuzibagiza mu buzima bwawe. Mugabo harageze ahantu
as he keep on pressing, Yesu aramwumva, aramubwira ngo, abwira abigisha bati nimumunzanire. Abariko aramubwira ngo cereza hora, reka kugora umwigisha. Baramubwira ngo humura, 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 araguhamagaye, humura yakumvise. Hari igihe dusemera ukamengo ntivyamushikiriye, hari igihe tuvuga ukamengo amajwi yasohotse, ariko shaka mbwira umuntu muri kino kibanza humura, kuko ugusenga kwawe yarakumvise, amarira yawe yarayabomye, amaborogo yawe yaramushikiriye. Sivyo gusa, araguhamagaye. Kuno kwezi turahaguruka, kuno kwezi turava twari twicaye, kuno kwezi turava mu mpombane, kuno kwezi turamena, turengane tumushikire. Mviriza gatoya, mwino passage turiko turasoma harimwo imice ibiri y'abadamu. Umwe ni ukwezi kuwe kwa gatandatu, Imana igiye kugaragaza ubuntu bwayo ku buzima bwiwe. Uwundi nawe ni ukwezi kuwe kwa gatandatu, hari ivyo Imana yakoze mu ibanga ariko bigiye gushigwa ahabona. Ndashaka abantu bimwe mu bico niko ndavuga. Bamwe ni bishasha, abandi nabo vyarabaye ariko bigiye kugaragara. Musi umwe arabwira umwami Imana, amubwira ngo nyereke ubwiza bwawe, show me your glory, nyereke ubwiza bwawe, I need to see you. Azi ubwiza bw'Imana, no gukora kw'Imana ko ku rwego rwo hejuru. Nijuru rifata ingingo yo gukora igikorwa kizokwama igihe cyose gisiga iminzere mu matwi y'abazocumva. We need to see your glory. Kuno kwezi kwacu ko kubona ubwiza bw'Imana. Sinitaye ku majwi menshi akwagiriza mu mutima, sinitaye ku manza nyinshi benshi bagucira, sinitaye no kubitagenze neza. Arashoboye kandi gusubira kwesha icubahiro mu buzima bwacu. Ntiwahebwe, ntiwibagiwe, ntiwatawe. Dawidi yaravuze ngo niyo data na mama bonta ariko Uhoraho azonyitorera. Ariko ndumva kukubwira wewe, wanzu ugize ibihe byose, segenya, segenya, egegwayo, aguka, kugira ngo umwami w'ubwiza yinjire. Iyo umwami w'ubwiza yinjiye, ntinjira wenyene.
When the King of Glory enters a house, iyo yinjiye mu nzu ntiyinjira wenyine. Iyo yinjiye yinjirana n'inyishu z'ivyo wasengeye. Akinjirana n'inyishu y'ivyo utasengeye. Mariya ntiyigeze asengera kuzo kwibungenga umukiza, mugabo umwami Imana adesize kwinjira mu buzima bw'iwiwe yazanye ico atigeze asengera. I'm prophesying to someone here. Umwami Imana agiye kwinjirana n'inyishu y'ivyo utasengeye. Gusa ndabwiye urubugi rwose ku buzima bw'umuntu wese muri kino kibanza. Ndabwira irembo ryose ry'ibihe vya kera ku buzima bw'umuntu muri kino kibanza. Inama zose, ingingo zose, ububasha n'ubushobozi bwose bwagiye kugira ngo bugwanye ubuzima bw'iwawe. Mpagaze kuri kino gicaniro nk'irembo, nkonfronta yandi marembo yandi, mvuga ngo mwanzi ubugize ibihe vyose egegwayo umwami w'ubwiza yinjire. Egegwayo umwami w'ubwiza yinjire. Ejo mu ijoro nariko ndavugana n'umwe mu bakobwa banje, mu minsi yeze yaragwaye. Bamubwira ko batamugiriye operation, ata kintu na kimwe kindi bashobora kumukorera, yitegura gutaha. Mugacongera kanamubwira ngo na operation tugiye kukugirira ifise 10% sa chance kureisisa. Atariko tugomba dufata iyo risk, mugabo ntitukwijeje. Bahamagara abantu mu muryango wiwe, barababwira ngo nimudusenyere ko niyagira icaba mutazobitubaza, kubera ko tugiye kubikora mugabo dufise amahigwe make ko bishobora kugenda neza. Ico gihe aranyandikira arambara ingere bimeze. Ndambwira ninsenze, ndumva Imana imbwira ngo nibakora iyo operation muri izo 10% bafise zo kureisisa, Imana igiye kungira ko 90 zisigaye réussite izoba 100%. Cyana mubwira nti uhe telefone umuntu ari hafi yawe, niba kwinjiza muri block azoca nyandikira, bazokora operation nanjye ndiko ndakora yindi. Operation iraba irareisisa 100%. Ejo masaha 7:30 z'ijoro nyandikiye message arambwira ngo iyo ntakugira mu buzima bw'iwanje sinibaza ko mba nkiriho. Arambwira tubuzima mfise ndabukesha Imana na wewe umuvyeyi yamaye. Mvuze ko inzugi z'ibihe vyose zisegenya kugira ngo umwami w'ubwiza yinjire, ni itegeko ndiko ndatanga. Hallelujah. Ngarukanira Luka 29. Ariko we hagarika umutima cyane w'iryo jambo, yibaza iyo ndamukanyo iyo ariyo. Garuka inyuma gato. Confused and disturbed
Mary tried to think what the angel could mean. Ari vy'Imana idukorera tukabakomve, tukibaza ibiriko biraba ivyo ari byo, nimba ari ukuri biriko biraba canke ari mu ndoto. Zaburi 126 haravuga ngo igihoraho yadukura mu gihugu twari twarajanywe nk'inyagano, twari tumeze nk'abarota. Hari ivyo akora ukibaza biriko biraba canke n'indoto. Magaze nganda babwira ko muri iri yerekwa Imana yaduhaye ubu buntu bw'uko Imana igendera abantu bayo bakaba konfi, bibaza si heyerma ari ukuri canke ari indoto barimwo. Next verse. Umumarayika aramubwira ngo ntaco utinya Mariya, kuko again ugiriwe ubuntu n'Imana. You have found favor with God. Next verse. Umve uzosama inda, uvyara umuhungu, uzomwite Yesu. Azoba mukuru, azokwitwa umwana w'isumba vyose, kandi umwami Imana azomuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, ahangame mu nzu ya Yakobo ibihe bidashira. Ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo. Mariya baza umumarayika ati ivyo bizobaho bite ko ntaramenya icitwa umugabo? Umumarayika aramwishura ati Mpwemu Yera azokuzako. Muriteguye kuzokongera guhabwa yindi dimanso yindi y'ubwiza bwa Mpwemu Yera muri koro kwezi? Yavuze Mpwemu Yera azokuzako. Ndakundira ijambo. Ubushobozi bw'isumba vyose buzogutera igitutu. Ubushobozi avuga ngo the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. Ubushobozi bw'isumba vyose buzogutera igitutu. Ubushobozi bw'isumba vyose buzoherekeza ikintu cyose uzoburi kurakora. Ubushobozi bw'isumba vyose buzokugendera imbere n'inyuma, bugukikuza impande zose. Ubushobozi bw'isumba vyose buzokurinda gukubitwa n'ubushubuhe bw'izuba. Urazi iyo umuntu ari mu gatutu ntaba ari karumva the heat of the sun over his head, kurako igitutu kiranetraliza ubushuhe bw'izuba. Iyo ubushobozi bwa Mpwemu Imana butuje ko hari ibyo dusubira kumva. Mbiri umuntu rero hari ibyo dusubira kumva, utari ibyo dusubira kumva, hari bidasubira kugira amaefe ku buzima bwacu. Aramubwira ngo nico gituma uwera azovuka azokwitwa umwana w'Imana. Ndashaka ahantu hamwe imbere gatoya twegegwe imbere kandi umve. Ngira umuntu ari wandi bati ntibirahera. Nimba utiyumvisemo mu vya mbere uragiye kwiyumvamwo mu vya kabiri. Aramubwira ngo umve, Elizabeth mwene wanyu nawe atwaye inda y'umuhungu, ryari mu butamakazi bwiwe. Let me declare this over to you. Uwitwa ingumba uku ni ukwezi kwiwe kwa gatandatu. Iri jambo murumva uburemere bwaryo hejuru ubuzima bwanyu. Uwitwa ingumba nababwiye hari uwo bariko baranonsa ko bigiye kuba, hari n'undi vyabaye.
mariya ntiyigeze amenya ko mwene wabo elizabeth sa kuzine afise inda. Mugabo ivyari vyarabaye mu ibanga. Mu kwezi kwa gatandatu vyarashizwe ku mugaragaro. Hari ivyo akora mu mpisho, igihe kigeze akabigaragaza. Ndashaka ndagutekera ijambo ry'ubuhanuzi. Uku kwezi n'ivyo yakoze mu mpisho mu buzima bw'iwawe utaruzi, you didn't know, uragiye kubibona biriko biragaragara. Kuko ndiko ndavuga agacerere k'Imana sintege nke zayo. Hariho vyinshi akora mu gacerere yihoreye. Yabikoze mu gihe cya Elizabeth yihoreye. Mugabo kwezi kwa gatandatu kuje ivyabaye mu mpisho, ivyakorekeye mu mpisho, ivyabereye mu ibanga, Imana ibizana habona. Amashimwe menshi ku Mwami Imana.